Kumunsi w'Imana ubwo nirwo rukino nzosozera umunsi ku munsi w'ejo ku munsi w'Imana urukino ruzotangura n'inkino zibiri zizeganirwe gusa kuri NPPC Nkurunziza Peace Park Complex Stadium kipe ya Muso Shuka izokwakira kipe ya Message Dongozi hama kuri Stade Ngoma match izobiryoshe neza ko tuzogerageza kwigarwa ku munsi wa mbere kubera ko ni match izoze kipe ya Flambeau du Centre yakira kipe ya Aigle Noir Fighters ni kipe zizinanye zigiye zitandukanye zinamaze no gukina match amical menshi n'ama competition menshi agiye atandukanye. Umunsi ugira kabiri umunsi ugira gatatu mu nkino z'igikombe cy'isi yose zigo zibera hano mu gisagara ca Bujumbura muri kuri Eden Garden Resort hariya ku nkengera z'ikiyaga ca Tanganyika neza kuno musenyi wacu ubona neza ko ni igikombe cy'iswe Volleyball World Pro Tour Bujumbura 2024 canke Bujumbura 2024 abona neza ko yitabiriye ibihugu bigiye bitandukanye bitari bike rero kuno mwanya nta kindi kiyo kiravugwa uretse ko abona neza ko equipe zatangwe kurakuranamwo harageze neza yuko equipe zimwe zigenda zivamwo Burundi bwa rwasekuye n'imigwi igera kuri 4 ibiri ku ruhande rw'abakobwa ibiri ku ruhande rw'abahungu ariko kuno mwanya baziste muri demi finale n'inkino ziraye equipe za shite muri demi finale ku ruhande rw'abakobwa dubise ni equipe imwe yaje gushikana demi finale ubona neza ko bagize urukino rwiza cyane mwararabonye ku munsi w'ejo turiko turabashikiriza hano bariko witwa Emmanuel bari no munsi bakinye urukino rwiza cyane batsinze iseti zabo zigira kuri zibiri batsinda igihugu ca Kenya cha Slovenia ubona ko byari ibintu byiza cyane ku ruhande rw'abahungu batsinze gushika ku huitième de finale bari barenganye batsinda quart de finale ariko muri quart de finale ntivyavuye bikunda ko barengana uko byari byifashe twaganiriye nabo imbere yuko urukimba twabanje kuganira nabo imbere ko batsinze abahungu batsinda bagugiye bashike muri demi finale muri quart de finale batsinda abanyakenya baratubwira ukuntu bifashe baratubwira n'ivyo bizeza ku Barundi ariko kandi twavuye tuganira numwe mu bantu batanguje urukino rwa volleyball beach hano mu gihugu cyacu Burundi hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 992 nibwo rukino rwatangura ni Bujumbura imyaka 32 irangiye ngo rukino rumaze kuba rushika ni Bujumbura yatumye mu ndetse no mu Burundi yatubwiye ibigiye bitandukanye tubumvirize hama tugaruka inyuma tubabwira ngene program ifatekanijwe ku munsi w'ejo rukino rutari goroshe ngira ngo mwabibonye nkuko mwabibonye iseti ya mbere twagerageje turabatsinda kuri make ariko iseti ya kabiri baraza bakaze barashobora kudutsinda natwe tubatsinda ya nyuma murumva ko bitari vyoroshe mu bisanzwe kenshi umunsi wa mbere birakunda kugorana kuko bisaba umva nk'ibintu vya igikombe c'isi ni rya kabiri tubikiye na experience tubifisemwo urumva nk'urukino rwa mbere usanga rutugoye rimwe ariko urukino rwa kabiri murabona yuko twaje hari ico twongereje cyambere twosaba Abarundi nuko bodushigikira hama natwe tukagerageza tukabereka yuko tukaregeza nkitubamara amazi yego ingene twarabonye ntigwaye goroshe kubera nanye ni equipe yasekuye igihugu cabona nkuko natwe twasekuye iwacu rero uko baba bariteguye byaboneka yuko tubasumbya nico gituma twashoboye kubatsindira runo rukino no musingo ubu twakoresheje nuko ejo match twakinye tukashobora gutsindwa n'abantu ze na equipe muri Belgique nuko baradusumbya vraiment rero natwe dufite ibyo twabigiyeko hama turashobora gukosora mu byo byaba bitagenze neza hama dushobora gutsinda runo rukino nuko twebwe duje kina w'icumi de finale ubunye tugeze quart de finale rero tubandanya dukina n'izindi kandi nta kibuza tutaza gutsinda kubera uko tugaya dukina niko tugaya tumenyera uyu muyaga ndetse n'ama equipe bigenda bitworohera zijya equipe zavuye i Burayi kubera harimo zimwe zimaze gutwara ibikombe by'isi barabizi cyane ariko nta kibuza yuko tudashobora kubatsinda ni nko bashobora kudutsinda ariko tugashaka kubakura ko akanivo gatonya akakengera ku by'iwacu Rakoze cyane urukino narutanguje mu mwaka w'igihumbi 1992 hari itunwa ya mbere no babwiye ko yaba itariki 18 z'ukwezi kw'icumi muri kibanza nyene aha kuri Club de Tanganyika hanyuma buravye kuva ico gihe twagiye turakira amaturunwa kira mwaka twarakira amaturunwa nk'abiri atatu gushika n'ubu niko no bivuga ariko turavyeho urukino rugeze rurashimishije cyane gose ubwa mbere twaruganiza amahiganwa ku rwego rw'igihugu gusa rw'ibujumbura hama igihugu cose rimwe hama twaruganiza rimwe mu 2023 nivyo
twaragize ihiganwa ry'ikivandimwe n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda hanyuma turagira n'amahirwe Burundi turatsinda mu bahungu no mu bakobwa kuva ico gihe rero twaciye tubana yatugira izindi impigana mpuzamakungu zitari nke muzobona muri palmarès nzobashikiriza nuze mu mwanya w'umushaka wose mugabo twitegereje ngena beach vagira iratera imbere ngaho iwacu ni ibintu bitayigomwe namwe murabibona murabona ko umwaka uheze ntavuze amahiganwa twagiye turajamwe menshi muraza bagiye barayatsinda nk'itwa ba Bria bayiva bose n'abandi ntavuze ba Fiston twagiye ubwa mbere twateguye ihiganwa mpuzamakungu nkiri mu mwaka uheze 2023 hamarisha hamwe rya Confederation Africaine de Volleyball iratugomwa nafite uko baratanga raporo muri Confederation Africaine de Volleyball na muri Federation Internationale nico gituma rero uyu mwaka baci yazana indi higanwa kamura ko rishimishije kwera babonye ngenda tutegura amahiganwa ico novuga rero ku ruhande rw'iwacu abakinyi nivyo murabona abakinyi baro bakina kera usi bari ko barakina ubu harako bakina bashasha no kuvuga ko tugomba dutangure iyindi nteguro shasha yukumenyeza abantu bakiri bato ama academy urumva niyo nanyo ni intambwe ishimishije ivyo twarabivuganye twagize inama muri komite ya federation yacu ndababwira nti je nitegereje nivyo vyari bikwiriye mugabo urabona ajya ama equipe arafise ukuntu yenteresa abakinyi bayo ajya migwi bakinamwo barabaha nk'ikirato bakarabaha karafrisema bakabaha ka interesema murabizi namwebwe ivyo rero kuko ntuze federation yitunganya ubwo n'ubushake bwa federation bishatse nico kitubona bwo tuzogira ama academy ico yori yanta abakinyi muri beach volleyball kandi iyo bari intambwe ikomeye cyane nukuvuga rero ico gihe baconera abantu baba sponsor abagwiza tunga abandi bashoboye kugira ntuzenya gufata mu mugongo w'abakinyi ba beach volleyball vyokoroha kuko ndazi neza nkabona twe turakina abanyamahanga benshi bakina beach volley yonyene ico gituma usanga n'amateknike amataktike de beach volley bayaturusha twebwe rero n'ikintu ntikizokoroha mugabo federation ishemwe ubushake ikayigira abantu ba sponsor uko beach volley babwira ni ikintu coroshe gufasha murabona abakinyi babiri batabira tubagusaba atakiri bagusaba baroroshe gufasha cyane gose gusumvyaho gufasha umugwi w'abantu 14 muri beach muri volleyball isanzwe ivyo rero ni ibintu zoshika ko cyo tuma tufise vision mu bintu biri imbere mu bigambi federation yihaye ko hazogira abazokina beach volleyball nazokina volleyball ya batandatu nivyo nagize amahirwe kubera barabonye ngena nitanga haraba inama ya Confederation Africaine de Volleyball muri zone 5 aravuga ati murondera umuntu umuinstructeur yoba bishoboye aze gufasha mu gihugu ca Ethiopia hama nagiye mu gihugu ca Ethiopia Addis Abeba chanda ndigisha aba entraîneur cyo twakwita aba entraîneur niveau de bita Addis Abeba inashogisha stage yamaze imisi 8 hanyuma ndabigisha ndayitanguza hariya nyene ubu rero ico niko ndakora muri Ethiopia turavugana aba stagiaire twagize ico bita groupe WhatsApp turavugana nkavugana na president wa federation ya Ethiopia aho babagejeje umugomba ndabikurikirana ko ndabahimirize kugira batangwe ko natwe kuri aho dutangure niko twatanguye buke kuko simpaka federation igira ati je ndashizemwe buryo muri aba entraîneur twe na forme nababwiye yuko hagira aba entraîneur aho rwana na forme ya entraîneur 18 muri aba entraîneur bwini hova mu entraîneur batanu canke batatu meme abandi zorakurikira niko vyagenze urakoze kumaza ico kibazo nico gitubasizeho mwaravye ngama tribune hariho abantu z'aba president association ya ruguru yo muri interieur bari ngaha nababwiye yuko bogerageza si tuvuze beach volley batayize babaze ko beach urumva beach ni plage babaze ko ari plage mugabo uragira matere cyo ni kwita mu gifrance matere artificielle uragira ugashinga ikibuga twaravuganye nko mu Rumonge ho urabona bo barafise umucanga Nyanza rakafise umucanga muga twavuye nka association y'Ibururi n'Igitega no mu Kirundo uwo mugambi barawufise ko urabona ko beach volley federation igomba yihe kibaza gikomeye cyane je ndibaza ko misi mikeyenyi mu myaka iri imbere atari kera cyane ndibaza ko beach volley muri Nigeria zo biri kurakino nico gitumye iyo twize ihiganwa ngayi Bujumbura n'abarugu turatumako aha twaze tugira selection mugiye twaselection ya Bujumbura ni benshi batabizi n'abarugu baraje mugabo benshi ntibashoboye gutsinda nziza cyane murazi gitumye ntambwe ari nziza kera nta école de volley yariho je ndibuka ko école de volley ya mbere nayitanguje mu 1996 ariko muri interieur mu ruguru ubu hari ama école de volley kuko kuvuga gutera imbere si gutera imbere muri abakinyi cyo twabaye no muri beach volley abakinyi bashasha muri avye n'abajya abakinyi bakina volleyball indoor volleyball ya batandatu mwarabonye ko kenshi ari abakinyi bashasha ikintu intambwe rero turatera imbere nuko abari bakina volley yubu ari beach volley canke volley batandatu nabantu bagize ama école de volley urumva nico gihe rero ni volley ucubona kufise kazoza gakomeye nico gituma federation irafise umugambi wo guteza imbere ntuzenya volleyball nico nubabwira yuko ngaha hari ama coopération ntuzenya
amasezero basinye hagati ya Federation y'u Burundi na ambassade y'u France babisinye muri iyi minsi ya vuba ko bagiye hari umugambi kuzofasha mu bana mu gwaruka surtout cyane cyane bahereye muri beach volleyball ni projet izogira ishimaze cyane mugabo suvuga ngo iyo projet natwe zuba tuko turakora ko nayo projet yohera tuzuba tuko turakora ikintu gusa mbona ko hari intambwe ishimishije nuko hari ugwaruka ariko bakina volley na beach volleyball tuze ko myaka iri imbere volleyball izoguma ivuga volleyball yonyine cyangwa beach volleyball birafite ishusho ikomeye cyane gose kuko benshi bazi ko Burundi ari igihugu kitamerewe neza kitagize nte murabibona ngo ngira murabizi ibi sinoja kuko muri sport twende ha politique tujamwe politique yacu ni yinyene kuko iyo ibintu bugira ati bibeze reko ashiramwe sport umva rica biryoha cyane gose nukuvuga yuko abantu bose barege ati Burundi bumeze gute burabonye abanyamerika bari ngaha murabona abajapone bari ngaha murabona ibihugu byinshi bitari bikabiri ngaha nibo bazotanga inkuru ko mwarabonye umwaka uheze ko ngira twabitunganije tubagize ati ni mugende mu Burundi ni nyabagendwa ni igihugu shakira neza namwe murabibona ko je maze kuja mahiganwa atari make muri Afrika n'ahandi uravye ngira twakira abashitsi ningena ibintu bitunganijwe namwe abajournaliste ningena ivyo mwibonera cece novuga n'umumenyereza niko myitegura mwana nkuri twashoboye kwitegura neza kuri competition mbaye ndavuga ivyavuba na vuba kubera abakinsi bo bari murazi ko bagiye muri Tunisie gukina mwedo 20 bagenda muri Interscolaire mu Buganda ivyo byose byaratumye tudashobora gutegura umugwi hakiri kare ko bari bagiye mu makomisiyo anyuranye mugabo akindi gihaze sikindi twovuga yuko nk'abantu baba sponsor bo basensibilize tukaronka aba partenaire benshi bashobora gufasha Federation kagira umugambi uguteza imbere volley na beach volleyball kuko ubu mugambi uriho cyane cyane ugomba teza imbere beach volley kuko beach volley mugani ibintu bazovyibagira ko beach volley isaba uburyo buke hama beach volley kindi no babwira murabona aho dukinira ziterene international umucanga warapimwe umucanga pimwe muri Canada simo mubizi ko nishobora gukina umucanga ure wose umucanga wacu uremewe birabaye umoroge niba ntihenze 95% urumva ivyo nisi bito cyane ukuvuga rero ikintu gihaze gusa ubu nuko Federation kwagira abasponsor kugira bashobore gufasha imigwi ya beach volley cyane cyane imigwi y'abana nivyo nashobora kubabwira nga nisho gitoko benshi beach volley naho tubaze imyaka 32 twitanguje beach volley ntibarayumva icarico mugabo twabasaba yuko nk'ubu turiho twagira ama academy ubu tuja mu bavye twababwira ntuzenya gukina beach volley ngena ibintu vyoroshe cyane kandi bisaba uburyo buke kuko urabona iyo hageze naho bakina mu equipe iyo hageze nko gura ikirato canke ibindi gutyo ari umwe atafise ikirato kagora abavye ati umuntu abazi ikirato mugire nte ariko muri beach volley ndibaza ko yori nka déplacement gusa canke n'ikindi kugira ngo bagirinose ko beach volley nuko nosaba ibintu bike cyane kugira ngaha rero nivyo turi muri sport muga iyo guyu giteye imbere muri vyose ivyo tuvuga yuko ntuze mbona kazoza muri 2030 ikintu babwira nuko burya byose bica bitera imbere sinovuga ngo zotera imbere mu mwimbu w'ibiharage w'umuceri canke ibiki burya none ibiharage n'umuceri bibonetse abakiri baca bajya bagaboboka bumva byose bijana n'iterambere no kuvuga ko natwe urumva umuntu twafashe vuba na vuba nisho bitubona bwe turiko turaforoma academy ya beach volley ya beach volley na volleyball urumva muga special muzogira beach volley urumva iyo myaka izoshika niba ko dufite professionnel natwe yebwe gihe bazakira beach volley yonyene nivyo no shaka kubabwira ga kuri television ari ikintu ciza cyane mwumvise neza nibaza ko cyari n'ibintu byo kuri dukwiye no gushima kubona ko bamwe mu bantu batunganije bino bintu bari hano batubwira ibigiye bitandukanye byinshi byo kogwa mwumvise ibigiye bitandukanye bya jengene volleyball no mu ntara zoshikayo nibaza ko tagihindutse tuzona muronderana maze agashika no ngaha tugira ngo ashoye kuganirira abarundi live mumwumva ino ni bibliothèque dufise hano mu Burundi ubijanye na volleyball beach iriko irabera ani wacu ndetse yanayitanguje hano nyuma y'imyaka 32 rero uko byagenze rero mwamaze mwavyumvise ariko kandi byamwana mukeneye kumenya resultat uboneza ko ngene byifashe muri kiwe ca kane gishiri ca nyuma abarundi bacu abahungu ku ruhande rw'abahungu ntiborohewe uboneza ko ku ruhande rw'abahungu ntibavuye boroherwa uboneza ko witwa no musore yitwa Ndayisaba Dodiamer ari kumwe na mugenzi we witwa Igira neza Engambe batsinzwe n'igihugu ca
batsinzwe iseti zibiri ku busa n'igihugu ca Hongria muri kimwe ca kane gishiri ca nyuma muri huitième de finale bari biceje abarundi ko bashobora kubikora ariko muri kimwe ca kane gishiri ca nyuma batsinzwe iseti zibiri ku busa ubona ko iseti ya mbere yatsinzwe 28 kuri 18 ya seti gira kabiri yatsindwa 21 nako 27 kuri 18 seti gira kabiri 21 kuri 10 hama kuindi kurundi ruhande rw'abahungu nyene diwe yarigizwe n'itwa Mukunzi Chris Ornel benshi bazi ku izina rya Madudu amwe n'itwa Iteriteka Jean Bertrand benshi bazi ku izina rya Kibeni nabo nyene bari bashoboye gushika muri kimwe ca kane giciri ca nyuma ariko ntivyavuye bikunda kubera ko bavuye batsindwa nabo nyene n'igihugu ca Slovenia batsindwa iseti zibiri ku busa amanota 21 mu seti ya mbere ku 10 ku manota 19 hama iseti gira kabiri baza gutsindwa amanota agera kuri 21 kuri 10 ku ruhande rw'abahungu tuba turasezerewe ariko kandi twavuye dutegwa iteka ku ruhande rw'abigeme abigeme mwabonye ku munsi w'ejo ngene batuganirira tugiye ko biteze insinzi banaryohewe kandi bashaka kutuba bizeye ko bazoshika kure hashoboka witwa Igirane irakoze Pamela amwe na mugenzi we witwa Ndayikengurukiye Emmanuel batsinze abanyakenya iseti zibiri kuri imwe agwabaye rukino rwari rukomeye cyane neza ko mubona kuri screen ngene bari baryohewe nyuma yo kurushika muri kiyo ca kane gishiri ca nyuma ariko nizeza abarundi batsinze abanyakenya iseti ya mbere bayitsinze amanota 21 kuri 15 iseti gira kabiri bayitsindwa na Kenya batsinda amanota agera kuri 21 ku 9 difference nuva ko yari amanota menshi hama iseti igira gatatu ni nka Seoul ekipe y'u Burundi y'abana ba Inodiwo y'abana bigeme babiri batsinda amanota agera kuri 15 ku 10 maze bashobora gushika muri final atakibazo nakiyo kirimo ku rundi ruhande bigeme witwa Nadia na mugenzi we ntibavuye batsa kubera ko bavuye bagira ikibazo witwa Nadia buntu bw'Imana hamwe na Emeline igira neza bavuye batsindwa n'igihugu c'Ubuyapani iseti zibiri kubusa boneza ko Abayapani batsinze ibiyo basete amanota 27 kuri 6 iyindi seti iyo ni seti ya mbere iyi nigira kabiri babatsinda amanota agera kuri 21 ku manota 9 urumva neza ko ataki ngere ko bari bakoze bagaje ngaho nibaza ko umunsi w'ejo ni demi final ndetse na final muzogenda mumenye byinshi bigiye bitandukanye ariko no gushikira bano bigeme babashe gushika muri demi final ko biri kose barakina ku munsi w'ejo bakine demi final batsinze bakine final badatsinze naho bazoshobora gukinira 3e place nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane muzoronka Inter ku munsi wa mbere imeze neza yingene ibikorwa byose byagenze neza ino iracari Buja FM ino iracari Buja TV kirore cacu ikirore canyu breze nibaza kugira ngo tuje muyanishwa dushate n'akanya keza turaza tukireza ikinyobwa